Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Sangwe ikaze nshuti n'amakunzi mwese mukurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mu makuru yo kuri wa kane igenekerezo rya 21 Rusama umwaka wa 2026. Tunabutse yuko iradiyo yanyu munekurikira muciye ku buhinga ngurukanabumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba ari izi zikurikira. Ikiringo c'amezi abiri nico ubushikiranganji bw'ubutungane bwatanze kugira ibitigiri biri ku bwinshi mu mabohero bigabanuke. Muri makuru muraza kuvyumva. Isi yose buca ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibinyabuzima. Mu Burundi hacibonekeza ibangamirwa ry'ibinyabuzima. Abanira ikinirwa ry'ibidukikije bakavuga ko leta ikwiye gufata iya mbere mu ishigwaho ry'amategeko abikingira neza. Nayo nkuko mumenyereye ku misi yose ya kane ni kiganiro ako hambere. Uyu munsi twashikiriza igice cya kabiri c'iganiro kiba yagira ku migani Kirundi hamwe n'akamaro kayo mu buzima bwa misi yose. Aya n'ayandi ni mu Kayisase inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa. Reka ari makuru twahere muyavugwa mu mpunzi z'abarundi. Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania nazo ziriko zirukanwa na leta y'ico gihugu inyuma yo mu ikambi ya Nduta. Kuri uyu wa kabiri urutonde rwo muri zone ya 8 rwategerezwa gutahukanwa ku nguvu rwaramanitswe. Mbere n'ingingo zibananiza nazo zikaba zibandanya gufatwa. Ino nkuru yateguriwe na Remy Ndrakura. Aho mu ikambi ya Nyarugusu iminsi 3 niyo zahawe impunzi zo muri zone ya 8 ziri ku rutonde rwasohowe kugira ziyandikishe mu ntumbero yo kuzitahukana ku nguvu mu Burundi. Isoko ryacu rikamenyesha ko mu gukomeza iyo ngingo umukazi ubandanya kuko atamazi impunzi zo muri iyo zone zahawe kuri uwa gatatu. Zone bari bayihaye guhera tariki 20 yari no munsi kuja kwandikisha kugera itariki 2 bazoba bayirangije hanyuma bagaca bahunguka ku munsi wa kabiri. Bwakeye bugara amazi iyo zone 8 yose nta n'umwe gusa kuva mu gitondo gushika amasaha saa 4 nta bomba nari muri kuyatanga amazi. Bano muri iyo zone bariko baja kuvoma mu migezi, hariho uruzi bita Kaga. Abandi bariko baja kuvoma ku mabomba ari mu yandi mazone atashoboye kwafishwa, atashoboye kumanikirwa ko batahuka. Ikindi soko ryacu rimenyesha nuko kuva ku munsi wa Mungu uheze aba muri iyo kambi hazanywe abasirikare bashasha baje gushira mu ngiro ingingo yo kubatahukana ku nguvu, mbere bakaba batanzwe guhohotera hamwe mu mpunzi z'abarundi. Toroshe mu gihe abasirikare baza barazanye ku munsi w'ejo biriwe emutse irazungurukana yerekaho kandi ku ruhande rw'abarundi aho bagarukira hari n'abantu bashoboye gukubitwa bo mu izina 12 basanzwe bakora igikorwa byo kubaza. Barakubitwa n'abo basirikare abo bita abagiteki, barakubitwa bikomeye. Rero gushika ubu ibintu byifashe uko abantu bari mu bwoba bwinshi. Izo mpunzi z'abarundi abo mu ikambi y'Inyarugusu zisaba ko ubuzima bwabo bwokingirwa bagafatwa nk'akiremwa muntu. Arakoze mugezi wacu Remy Ndrakura. Tonanize ari makuru twateguriye mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu. Muri komine Ngozi haravugwa umuhungu yiga mu mwaka w'9 afunzwe kuva ku wa 9 Rusama uno mwaka w'2026 ahubwo ko yafashwe ariko arashurashura n'umukobwa bigana. Abavyeyi umukobwa bakaba bariko barakokeza ngo uyu muhungu ntare kugwe. Ivyo abatari bake babona ko arakarenganyo narijya uyu mukobwa we yidegemvya. Ibyo nido na Nadege Irakoze.
byose byatanguye hagati y'amagenekerezo ya 8 na 9 uku kwezi kwa gatanu ku mugoroba, aho umuhungu umwe yiga mu mwaka w'9 ku ishure shingiro rya Kayogoro muri komine Ngozi yasaba uruhusha rwo kuguma mu isomero asubiramwo ivyigwa nk'uko amakuru dukura kuri iryo shuri avyigana. Uyo muhungu yaciye atuma ko umukobwa bigana bari basanzwe bakundana. Muri ico kirasi ni naho bavuye bafatigwa bariko barashurashura. Abanyeshure biga kuri iryo shure bavuga ko aho uyo muhungu niyo mukobwa bafatwa, umukobwa yabanje guhakana icaha, mu nyuma atewe ubwoba aremera icaha. Icatangaje abanyeshure bagenzi babo co kimwe n'abarezi nuko ubwo nyene umuhungu yaciye afatwa aja gufungirwa mu gasho k'igipolisi ka zone Mubuga. Mu gufungisha uyu muhungu nk'uko amakuru dukura kuri iryo shure abimenyesha, abavyeyi b'uwo mukobwa bitwaje ko akiri muto cane, ico bita mineur mu gifaransa, baca banasaba ko ico caha cofatwa nko gufata ku nguvu. Ivyo bamwe n'abandi baneguye ko bidafise ishingiro, kuko uretse ko bose ari abanyeshuri bakiri ku ntebe y'ishure, uyo mukobwa niwe mukuru mu myaka, kuko uyo muhungu afise imyaka 14 gusa. Ari naco gituma abavyeyi b'umuhungu basaba ko umwana wabo yoreka kurenganywa, agahanishwa amategeko y'ishure ingingo ya 35 agace ka mbere mu mategeko ngenderwako y'ishure, avuga ko umunyeshure afashwe ahuza ibitsina na mugenzi we, yaba babisangiye canke batabisangiye, ahanishwa kwirukanwa ku ishure uwo mwaka, kandi atahandi aba yemerewe gusaba ishure mu gihugu cose muri uwo mwaka nyene. Amakuru RPA ifise ariko itararonkera ivyemezo amenyesha ko abavyeyi b'umukobwa boba batanze igiturire ngo bikunde uyo muhungu yagirizwa icaha co gufata ku nguvu, gutyo umukobwa wabo ntiyandagare kandi yimirije gukora ikibazo ca leta co mu mwaka w'9. Kuri iryo totezwa ririko rirakorerwa uyo mwana w'umuhungu w'imyaka 14, uruganda rwa RPA rwarondeye Ndayisenga Jean Jolie, inyamiramabi yafunze ubwa mbere uwo munyeshure, nawe atwishura ko iyo dosiye yayishikirije umushikirizamanza. Duhamagaye nimubona Jean Marie, umushikirizamanza wa Republika Ingozi, yatwishuye ko iyo dosiye atarayiga neza kuko ariho ikimushikira, ariko azogica ashikiriza mu nyuma. Nadege irakoze. Ingingo ya mustanira komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza ibuza abasore gushinga izabo batarubaka amazu, hama abakobwa nabo ngo bakore ibibateza imbere. N'ingingo yafashwe hatarabwe ibintu bituma urugo rutekana. Ivyo bishikirizwa na Marie Louise Baritako, aramutse umuhari inamahoro, aho amenyesha ko urugo rukenera ibirenze amahera kugira gubakwe neza. Naho hari vyitwa ko iyo ngingo ije gukemura, warongoye umuhari inamahoro abona ko iyo ngingo ishobora guteza akajagari. Dutege yomi Marie Louise Baritako. Ingingo yafashwe nka musitanteri wa komine Muyinga wa 8 Rusama uwo mwaka wa 2026 ishinga ibisabwa kurwaruka rwifuza kubaka, igasaba ko umusore agomba kuba yarubatse inzu isakaje amabati canke amategura, kabirimwo n'imatera, akaba kandi afise imirima y'amavoka, ibiti vy'ikawa canke ibindi, hamwe n'iyindi mirima y'ibiribwa. Ikanasaba umukobwa nawe kuba yokwerekana ivyemeza ko afise igikorwa kimwinjiriza amafaranga, igaragaza ko naho iyo ntumbero yari nziza mu kurondera gufasha ingo kubakika mu buryo burama, irerekana ko uwo mutegetsi ataravye neza ibintu vyankenerwa bituma urugo rugumana umutekano. Asa n'uwavyoroheje cane, akabishira ku buryo gusa, akibagira ibindi vyinshi bihambaye. Nukuri cane vyoba vyiza ko abubakanye bose batangura bafise ibikenewe kugira ntibaburanirwe ngo bagire ingorane ariho bagitangura. Yamara rero yaribagiye ko urugo rukenera ibirenga amahera kugira ngo yiyubake neza. Abubakanye barakenera guhuza imitima, bakabana badakomeretsanya, badahahamurana, bakamenya ingene bavugana mu buryo bw'uko umwe wese arondera amahoro y'uwo bubakanye. Navyo rero bikaba bidahagaze ku mahera kandi amafaranga akaba atabigura. Ikindi nuko iyo ngingo isa niyo nirondera gufasha imiryango kwiyubaka no gutegura akazoza. Kubwiwe nico nyene iyo ngingo irondera ko abantu baba mu mahoro n'umutekano, mbere bakabaho bashobora kwipanga neza bakitegurira akazoza. Hari ibi bikurikira: icambere, byofasha wanya ubukene n'indyane mu ngo hamwe no kwahukana ivuye ku buryo buke. Ikindi, byofasha urwaruka
bakubahiriza gukora no kuziganya bakitegura neza imbere yo gufata ingingo yo kubaka. N'ikindi gishoboka nuko baba barondera ingene bogabanya irondoka ryihuta bagatuma urwaruka rutarongora rukiri ruto bakabanza bagakura imyaka ikigira imbere, gutyo bigatuma bitagwiza n'ingoga abanyagihugu. Nico cuba gituma ngira ngo barondera kubuza abubaka kubaka ingo biciye ku mategeko batarakwiza uburyo bukenewe. Ivyo rero nukuraba ko iyo ntumbero ishobora gushika kuri ico bariko barifuza, kuko abana bo baravuka atango zubatswe kandi abantu barabana atango zubatswe. Rero sindabizi ko iyo ngingo izodufasha canke izofasha cane izohavizana akajagari. Vyongeye mu muhari inamahoro bavuga ko mu gushiraho iyo ngingo uramutswa komine Muyinga atigeze yisunga amategeko agenga ingo n'imiryango mu gutandukanya ugwaruka gwifise n'urundi ataco rufise. Ivyo navyo bikazogira ingaruka nyinshi ku miryango, agasaba ko iyo ngingo ahubwo isubirwamwo. N'udukurikire Marie Louise Baricako. Ikindi twabonyemwo nuko iyo ngingo yateye impungenge benshi kubera imvo zikurikira. Amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi ashinga amabwirizwa yerekeye ukubaka, ibiraba imyaka, ibiraba ingene bumvikana, ibiraba kubana n'umugabo umwe. Ugaca rero ubona ko musitanzira wa komine atabubasha afise namba bwo kongereza canke kugabanya ivyerekeye uburenganzira bwo kubakana, uburenganzira bwemezwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu. Ubwo burenganzira ntabwo afise. Iyo ngingo kandi yaje isa n'ivangura ugwaruka, igasa n'ikumira abakene ikabashira ukwabo bakabura ubwo burenganzira bwo kubaka kuko bakene. Aho rero hazamwo ibintu byo gutandukanya abubaka, bigasa n'ukumenga bo kwemera kubaka mu mategeko abifise gusa, abatifise ntibibashobokere. Mu kuzibira uburenganzira bwo kubaka muri ubwo buryo bizohava bituma benshi mu gwaruka bagira ingo uko bishakiye bidaciye ku mategeko. Navyo bikazotuma abagore n'abana atakibakingira mu gihe habaye ibibazo byo kwahukana canke hageze ivyo gutorana. Ibibazo rero muri make n'ubwo iyo ngingo ya musitanteri wa Muyinga yoba yari ifise intumbero nziza yo kurondera gufasha imiryango kubaka neza no kurwanya ubukene, irateye amakenga kuri benshi. Bisa nuko itaravye ico amategeko avuga, kandi bisa nuko ataravye uburyo abanyagihugu benshi babayeho. Musitanteri yabaye nk'uwirengagiza ingene kuri benshi amatongo yaze, bigakwega ubukene bukomeye butuma ingo nyinshi zidashobora ivyo bisabwa. Akanibagira ingene bigoye cane kugira ngo uno munsi ugwaruka ruronka akazi. Ivyo vyose rero bituma umenga iyo ngingo n'ukuri ntibayiyumviriye neza kandi irakwiye gusubirwamo. Murakoze. Ivyo Marie Louise Baricako aramutse umuhari inamahoro abishikirije inyuma yaho mu ntango z'iyindwi umusanira komine Muyinga asohoreye itegeko ry'uko umusore wese kugira ashinge urugo azobanza kubaka inzu akayisakara, hama umukobwa nawe abe ari uko afise akazi ko kwiteza imbere. Mukanya turabandanya n'amakuru tubateguriye. Bugisata kijanye n'ubutungane nanabwiye mu ntango zano makuru, ikiringo c'amezi abiri nico ubushikiranganje bw'ubutungane bwaraye butanze kugira ibitigiri biri ku bwinshi mu mabohero bigabanuke. Umushikiranganje Alfred Ahingejeje aramutswa ubwo bushikiranganje yabishikirije kuri wa gatatu mu gihe ariko yishura ibibazo by'abashinga amateka. Mu vyo bamubajije harimo ikibazo c'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero. Idonido Nadine Karondo. Amabohero arenga 10 arimo igitigiri cy'abanyororo kirenze cari gitekanijwe nkuko amashirahamwe aharanira atakazi na muntu ahora vyerekana mu vyegeranyo vyabo. Ico kibazo ku munsi wejo caragarutse mu ngoro y'inamashinga amateka abo mutumire y'umushikiranganje ubutungane Alfred Ahingejeje nawe aremeza ko amabohero yarengewe, agasigura ko bitumwa n'imanza zidacibwa zikamara igihe kinini. Hariho ikibazo cyo kudafata ingingo. Twibukanye yuko uretse abaca mu maparke amadosiye yabo kabusanga baranyuze kwa upeji hanyuma bakaza muri parke, mugabo kandi twibukana yuko hariho n'abandi bantu bafungwa banyuze mu zindi nzego, tuvuge nko muri ransenyema. Nk'abo baba barahejije umunyororo, nk'abo
amadosiye yabo abura, abo turifuza yuko umwanya mutoya abo aba atakibakurikirana, amasentare yaramaze guca urubanza akavuga yuko bakwiriye kurekurwa. Ikindi gituma amabohero arengerwa ni uburyo bwagabanutse cyane buronswa ico gisata kugira bashobore kugabanya igitigiri cy'abanyororo. Umushikiranganje Alfred Ahingejeje avuga ko biri mu ntambamyi nyamukuru. Mu mabohero uyu munsi harimo abantu b'umurengera, amafaranga agenda agabanuka yerekeye amabohero, ivyo navyo ikaba ari ingorane. Umushikiranganje Alfred Ahigejeje avuga ko mu kiringo c'amezi 2 ico kibazo c'umurengera abanyororo mu mabohero kizoba catorewe umuti. Reka dushimire Nadine Karondo. Tonanize ano makuru mu gisata kijanye n'ibidukikije kuri uyu wa 22 Rusama amakungu azohimbaza umunsi wahariwe gukingira ibinyabuzima. Uwo munsi ukaba washinzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ishingiye ku masezerano mpuzamakungu ajanye n'ibinyabuzima yemejwe mu mwaka w'1992 mu nama y'isi yabereye i Rio de Janeiro mu gihugu ca Brazil mu ntumbero yo guhimiriza abantu kumenya akamaro ko kubungabunga ibinyabuzima. David Claude Mbananayo aragaruka kuri zimwe mu ngorane zihanze ibinyabuzima mu Burundi. Ubwoko bw'ibinyabuzima mu Burundi buri mu mice itatu itandukanye, tukavuga nk'ibikoko, ibimera n'ibindi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu bijanye n'ibidukikije. Ubwo bwoko bw'ibinyabuzima bukaba bwibera mu bibanza bitandukanye nko mu mashamba, mu mazi n'ahandi, aho beza bigafatwa kandi nk'itunga kama igihugu kiba gifise. Ingorane Burundi bwaciyemwo ntizasize inyuma igisata c'ibidukikije, ari naco ivyo binyabuzima bibarizwamwo, aho muri kino gihe hibonekeza ibikorwa bitandukanye bituma ivyo binyabuzima mu gihugu bibangamirwa. Kuko bibandanya bishikirizwa n'abahinga mu bijanye n'ibidukikije, icambere kibangamiye ibinyabuzima mu gihugu nigwirirana ry'abantu, aho usanga bariko bavogera ibibanza ivyo binyabuzima vyategerezwa kubamwo, na cane cane guhonya amashamba mu guca ibiti canke guturira amashamba. Ikindi n'uruhigi ku bikoko, eka mbere no kuroba hadakurikijwe amategeko, ibiheza bigatuma harimwo bimwe mu bikoko biheza bikazimangana mu gihugu. Ubwoko bw'ibimera bwinjizwa mu gihugu hadakurikijwe amategeko navyo nyene birabangamira ibinyabuzima. Twotanga akarorero k'igiterwa bise ya Sainte Do cagiye kironona ikiyaga Tanganyika. Mu gihe rero ivyo binyabuzima bidakingiwe nk'uko vyategerezwa, hari ubwoba ko amoko amwe y'ibikoko n'ibiterwa bishobora kuzimangana mu gihe atangingo zikomeye zifatwa zo kubikingira. Ukudakingira ivyo binyabuzima biratuma kandi n'igihugu kiyahombera, kuko ba mukerarugendo badaheza ngo babandanye baza kugendera amashamba kama igihugu gifise, ndetse namwe mu bikoko biri mu Burundi udakunze gusanga ahandi. Ukudakingira ivyo binyabuzima biranagira n'ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, kuko ibiterwa, amashamba n'ibinyabuzima bisanzwe biba mu mazi biri mu bituma ubuzima bw'abanyagihugu bworoha. Abahinga mu bidukikije bahamagarira leta n'abanyagihugu gufata ibinyabuzima nk'itunga rikomeye igihugu gitegereza gukingira, kugira rifashe mu burimyi, uburovyi, ubukerarugendo no mu gukinga ibiza bituruka kwihindagurika ry'ikirere. David Claude Mbananayo. Kubijanye n'uwo munsi rero ngo leta y'u Burundi ifise uruhara rukomeye mu gushiraho amategeko akingira ibinyabuzima no guhana abo bose batakurikije, bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije. Landry Ninteretse amesha kandi ko abanyagihugu bakwiriye kumenya ko ubangamiye ibinyabuzima aba abangamiye ubuzima. Tumukurikire. Urunura rwa leta ninde? Leta ni leta nyene, ni executive, abari mu nzego nshingwa bikorwa, ni abari mu ntwaro, barafite uruhara rukomeye kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije. Amategeko bashiraho no kuno bayakurikiza birafise ingaruka nziza canke mbi ibinyabuzima n'ibidukikije muri rusangi byubahirizwa. Ica kabiri ni gushiraho ugutunganya ubutaka. Murabizi turi mu bihugu bigeramiwe n'igwirana ry'abantu, ariko leta irashobora gushiraho ukuntu cyane cyane abo ubutaka bwagenewe gucungera ibidukikije bije bita amaparke n'amareserve, kugira ngo bironke uburyo n'ubushobozi bukwiye kugira ngo bashobore kugirane gukingira ubutunzi burimo, kuko ubunyabuzima bigize ubutunzi bw'igihugu. Ica gatatu novuga ni kurondera gukorana ku rwego mpuzamakungu n'ibihugu bibanyi n'abasanzwe bafasha Burundi, kugira ngo hajeho haboneke uburyo ushobora gutuma iyo migambi yo gukingira ibidukikije mu maguru ya vuba no muri kazoza ishobora gushigwa mu ngiro. Ubwa mbere na mbere ibidukikije n'ibinyabuzima bihabwa ikibanza
nyaco mu byo no kwita imigambi y'iterambere igihugu kiba kirashira mu ngiro muri cyane ciyumvira muri kano kanya. Ica kabiri nuvuga n'abanyagihugu nabo barafise uruhare rudasanzwe, no kuvuga micecana abantu bakora uburimyi, kuraba yuko uko bakora mu kurima mu korora bidafise ingaruka mbi ku buzima kw'isi n'ibindi, kuja mu migambi n'abahuza kugira ngo bajire muri mwe byo gutera ibiti, hamwe no gutuma ko urutoki abo bose baza baboneka umenga nababangamira ibidukikije, haba muri bimwe bita braconnage. Rero uruhare rw'abanyagihugu no kujamwo kamenya yuko amashamba, inzuzi, ibiyaga bibakikije nibwo buzima bwabo, nibwo buraro bwacu, niho tuzeye kazoza, niho tuzeye ibikorwa dukora. Uwo wese aje kubibangamira ariko arabangamira ubuzima. Rero bakubahuka n'igihe byo bikozwe n'uwitwa ngo harabe inyegeza inyuma y'ubutegetsi bahawe n'amategeko bagakora ibikorwa bibi, nabo nyine abanyagihugu ntibakwiye kuguma baraba. Landry Ninteretse ahamagarira abajejwe gisata kiraba ibidukikije kuvyubahiriza no kubikingira, cyane cyane inzuzi, ibikoko n'amashamba. Dusubire tumukurikire. Aha rero icanyuma nohereza ko n'ikintu kijanye na ikibazo c'imyuzurira tumaze iminsi tubona, cyane cyane imyuzurira ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, muzi cahitanye amazu, gihitana inyubakwa zari zihari muri kajya karere. Nuko ahanye icokorwa nuko ubu nyene dusaba ko amategeko asubira kubahirizwa, iyo bita iteko rigenga amazi lokodoro irera tomara neza, zikerekana imetero ntarengwa zigezo kuba hagati y'uruzi canke ikiyaga n'inzu ya mbere. No kuvuga ko amategeko azezo kubahirizwa, ababijejwe bahagararije bino bintu, kuko niba bandanya babifata minenegwe bizobandanya biba nabi. Nta kuntu rero no munsi abantu boguma bavuga ngo Tanganyika yaraduze ko yari yaravogerewe, bifatanyije n'ihindagurika ry'ibihe, rigafatanya no kuntu bimeze muri rusange, vyerekana yuko hariho kintu cyategezwe gukora kitakozwe, ariko no munsi bituma tubona ingaruka nk'izo tubona kuri Tanganyika, harimo cyane cyane kutubahiriza amategeko, kuko ibidukikije iyo bitubahirijwe navyo birafise uko vyerekana ishavu rya. Kabiri nuko leta yo menya gukorana n'abahinga n'inzego zibijejwe, haba na Tanganyika ni ubutunzi rusangi dusangiye n'igihugu ca Kongo, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Zambia, ariko hariho n'abahinga ku rwego mpuzamakungu bashobora kuza bagafasha kugira ngo ibi bijanye n'imyuzurire ya Tanganyika bisubire mu kibanza cayo. Ni ikintu nibaza ko ababijejwe batahura na kamutu bateye, kandi kamutu batera nibinyene ibidukikije bireko birageramirwa, ibikoko koko binini binini, le mammifère byinshi byahora biri mu amashamba yo muri Bururi, za Cankuzo, za Ruyigi, hariya muri parke ya Ruvubu. Byose ni ibintu iyo misanzwe bikingiwe neza bishobora gutuma igihugu kironka amahera anga makungu agashobora gusayiza ikigega cy'igihugu. Amakuru ya RPA muyakurikiye muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu obey. RPA uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi twashikiriza igice cya kabiri cy'iganiro kiba yagira ku migani y'ikirundi hamwe n'akamaro kayo mu buzima bwa misi yose. Iganiro mugishikirizwa na Josiane Muzaneza. Ikiganiro cyakahise amayagwa n'imigigo n'ibigendo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA n'imisi yose yatanye. Kazi sinangi bakunzi ba RPA muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro kiba yagira ku migani be n'akamaro kayo. Mu kiganiro giheruka mwarumvise itandukaniro ry'imigani miremire na migufi bakunze kwita imyibutsa. Mwaranumvise kandi ko iyo migani migufi yagenewe abantu bose kuva ku mwana gushika ku mutama, akenshi ikaba iri mu impanuro canke igaragaza ubutwari bw'umuntu eka n'ubuntu bumuranga. Uyu munsi naho tuza kuyaga ku myibutsa yerekana ingeso mbi ziri mu bantu, imyibutsa nayo nyene yiyumviriwe kugira ngo bakebure mwene abo bantu bigenza nabi. Mbega iyo migani ni nk'iyihe? Umutumire n'ubu ni umwe Rudende umunyakaranga bitabuzi Arsene. Ndakuramukije cyane Arsene. Mwiriwe neza. Arsene, tugire ko nk'abagiye bigisahira iyo myibutsa mbega ihanura abantu b'ababegito ni nk'iyihe? Reka duhere kuri iyi ivuga ku bugunge.
canke ubwicanyi ubunibuni eka mbere n'ubugumyi. Umugani wa mbere uravuga ngo aho udahora urira ntuhasonzera. Ni ukuvuga yuko ntushobora gusonzera ahantu utazi ko bakugaburira, iyo nzara ntuyumva. Amazi arakena yuzuye impange, ibika ribikira mukeba, inkoko yima uwawe ntuyima akagomba. Iyo migani yose canke iyo myibutsa yose yerekana ubugunge canke ubunibuni canke ubugumyi bwa muntu. Hari n'iyindi rero ivuga ku kwikunda canke kwigungana ikintu canke ukwibabara canke ukwigungirako. Iyo hari umuntu ameze gutya haba mu kibano canke mu muryango eka mbere no mu gihugu, nabo nyene barabakebura bakababwira yuko iyo nyifato yabo, iyo ngendo yabo ifite nayo ikitanga, ifite ikibaha kandi bakayibona bakiri kuri iyi si. Akawero baravuga bati aboro babiri ntibasangira umwerera, agasonga kari ku wundi ntikakubuza agatiro, amaboko yitangiye ntiyimarira, iyo wikoreye mu kigega uhereza umuntu umenya aho kigera. Ni nka kwa kundi bahora bavuga bati hariho abantu bakora mu mufuko bakamenya yuko bakoze ku noti y'ijana canke ya 5 akamenya iyakwega. Itama ritamiye ntiriguhe rirakoma induru ntiwumva. Iyo ni mwibutsa canke imigani yerekana kwikunda canke yerekana kwigungirako. Hakaba n'iyindi rero muri iyi myibutsa yerekana ingeso mbi, imyibutsa yerekana ukutabarirwa k'umuntu canke ukudahanurwa, ukunanirana canke ukugaba. Agasaka karamarere gasha abagabo babona, akataretse kaba gasema. Ikigaba canka guhanurwa nticanka guhanwa, intabarirwa ibwirwa nuko amazi atukuye. Iyo migani yose canke iyo myibutsa igaruka kwerekana ku muntu atabarirwa. Hari n'iyindi rero ivuga ku bukunzi bw'inda, kuko aho hambere by'ubukunzi bw'inda si byadutse ubu, naho hambere byamyeho. Indasu y'uwo munsi abantu bikunda, abantu bakunda inda sabuno munsi. Aho hambere rero barahanura n'abantu bafise ubukunzi bw'inda. Agatoke kamenyereye gukomba kama gahese, birore wuname no muvumvyi, inda ndende ihumira indya ikica kokize. Nta worondera umukunzi ku mukunzi w'inda. Iyo n'imigani canke imyibutsa igaruka ku bukunzi bw'inda. Mbe bitabuzi kwitongo ijyanye ari ikintu nkoramutima ku Barundi, nta myibutsa yafasha batase canke abantu bafitaniye amashari canke hoho ko tuza hari abantu hamuruntu imigani y'inkebuzo yagenewe abantu bakunze guhuruduka mu kuvuga batabanje kwiyumvirayo ntayihari. Ibintu by'urwanko n'inzigo ntibitanguye uyu munsi, ibintu by'urwanko n'inzigo byamyeho no mu bami. Harashobora no kuba amatati hagati y'abarundi basanzwe mu miryango canke wanashaka kumbure n'ibwami. Niho dushobora gusanga harabaye n'amatati hagati y'abatare n'abezi. Ibintu by'urwanko n'inzigo byamyeho. Muri iyi migani migufi canke imyibutsa ivuga aho urwanko n'inzigo, twohera kuri ubu bavuga bati aho urwanko rwabaye ntiruhava, inyamaswa yo hafi ukayihusha ntuvune icumu, inzigo ntizigama irembo, karimanzigo ntiyimbura. Iyo ni imigani canke imyibutsa igaruka ku nzigo n'urwanko. Hari n'iyindi myibutsa rero ivuga ku kibi, ijyanye no gukora ikibi. Ikibi naco si cuno munsi, aharaye ibisigo ntihabarizwa abana, akarimi karima inangore karagororoka, inkozi y'ikibi iracikorera, urucira mukaso rugatwara nyoko. Iyi ni imyibutsa ivuga ku kibi cyane ku muntu akora ikibi. Hariho no kwiyorobeka rero, kwiyorobeka, ibintu by'ubwiyorobetsi nabyo byamyeho. Kwiyorobeka barababwira nk'abantu biyorobeka, bakababwira iyi migani, bakababwira iyi myibutsa kugira ngo umuntu afise iyo ngeso yo kwiyorobeka nawe yumve n'icyo abwirwa na kare, wikibwirwa n'icumba kandi icerekwa nikibona. Uturorero rero kuri iyi myibutsa canke iyi migani ivuga kwiyorobeka, hari ubuvuga ngo imbwa ntigutwengera ibigomba kukurya. Umwiyorobetsi iyo ubonye gutwengeye hari akabasigaranye. Intwengo y'umukeba sikiyago, iryinyo riregarega rirutwa n'irihongotse, mu nda haba umutima ntihaba umutsima, mwaramutse ntabuze akaramutse ku mutima. Iyi ni imyibutsa canke imigani migufi ivuga
ku bwiyorobetsi. Hari n'iyindi myibutsa rero yoyo ivugaho kutitonda cyari kujana inzira nyabahururu. Akana k'imvura kakurindiriza nyina, barihamagarira yari umwenda w'inkuba. Ingenzi ntimenya higwa, intimenya y'umugabo irumangana ingumba. Iyi ni myibutsa canke imigani migufi igaruka ku kutitonda canke guhuruduka canke kujana nyabahururu. Nijisho ni gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. Urakoze cyane Arsene Bitabuzi. Reka tugarukiriza hano ino myibutsa kuko ndabona umwanya usa n'uri kuraturega. Duhisanga abakunzi bacu mu kiganiro gikurikira aho tuzoba turamutse tuyaga ku myibutsa ivuga ku karenganyo, ukwihora, ukubesha n'ibindi, aho muzokumva n'impanuro uyu munyakaranga atanga mu bajejwe indero mu Burundi abasaba gusubira guha ikibanza gikwiye imyibutsa n'imigani kuko uretse ko bituma umuco udatituka binarimwe impanuro nyinshi zifasha abantu kwiyubaka, gukunda igihugu canke gusonera kiremwa muntu. Ndashimiye cyane rero umutumire wacu Bitabuzi Arsene yaduhereye umwanya wiwe ngo atuganirire ibitari bike ku migani y'ikirundi n'akamaro kayo. Wakoze Arsene. Murakoze. Ndashimiye namwe mwese rero mwariko muradukurikirana. Josiane Muzaneza nari ndemesheje iki kiganiro. Ndabike bamwe ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi navuta. Kari kiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabanya ako hambere. Arakoze na mugenzi wacu Josiane Muzaneza. Nino ngaha nshuti n'abakunzi ba RPA amakuru twateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwamuteze yomi, bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bafashije mu kwaturukanya. Nibagiye bagenzanje bo batumye amajwi abashikira neza. Hervé Ruhire nako ndabashikiriza ndabikebanuye ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu na gahwana.